Ubwa mbere reka mbanze shima Imana ntunguruka Imana yo yatumye umwanya n'isaha dushika turi bazima nongera nkengurukira mwebwe mwese mwashoboye kwitaba mu butumwa bw'iwacu mwese mu kibanza cyahari ibikomera amashyi ko ntayibumva turi benshi nta makino murakoze ba nyakubahwa batumire bahire ba nyakubahwa babyeyi abubahwa abajyango ba nyakubahwa bamenyesha amakuru batandukanye n'abanditsi tugira amahoro tugira amahoro tugira amahoro n'ubumwe n'iterambere muri entertainment. Kuri uyu munsi w'igenekerezo ni umunsi udasanzwe, ni umunsi wambaye cyane, ni umunsi nanjye ubwanjye ntarinzi ko wogera aho dukora ibintu nk'ibi, aho turonka abatumire nk'abo, abashyitsi, abatumirwa muri iki kibanza. Rero bwa mbere ndashimiye by'imvamutima buri kinyamakuru cyose, buri mboneshakure yose, buri mwanditsi, buri muhinyanyuzi, umuntu wese icyari mu kibanza cyiwe baje kumukengurukira cyane, kubera ko aho ari kugira ahagere hari byinshi yabanje guhagarika, ariko aratwigorera arashira muri iki kibanza. Ndabakengurukiye cyane, iyo ni intambwe ya mbere. Ikigira kabiri nacyo ni ukubashyikiriza icyatumye ndabakoraniza hano muri iki kibanza. Icyatumye muri iki kibanza muhashika igiki nicyo ngiye kubashyikiriza. Rero kumbure ngira ntibyari bimenyerewe aho ibinyamakuru nk'ibi bigira inama y'abanditsi n'abamenyeshamakuru, ariko je nabishimye kugira ubwa mbere na mbere dushobore kumenyana, dushobore kubamenya, dushobore kumenya abagenzange dukorana umwuga ni bande. Kubwanjye ntabwo nari niteze ibikorwa by'uno munsi, kubwanjye ntabwo nari niteze yuko ushobora kuhagera bingana uko. Ndabakengurukiye cyane, murakoze kuba rukundo. Ego reka mpereze ariko ndashimira ukuntu mwitanze mu kuza muri iki gikorwa, murakoze rwose. Rero jewe batari banzi kumbura yari yambuze, ariko reka nsubire nimenyekanishe. Banyita Rajab Ndakayisaba, amazina nahawe n'ababyeyi. Sanzwe nkora akazi nk'ako mukora namwe, sanzwe nanjye ndi nka mwebwe, sanzwe kandi ni ukuvuga sanzwe nkora akazi nk'ako k'iwanyu, sanzwe ndi nka mwebwe kandi nshaka kwifatanya namwe muri urugendo murimo. Rero novuga ko muno mwanya iki kinyamakuru ni Buja Town TV ndagihagarariye, ariko ndi nkamwe, meze nkamwe, turi kumwe mwaka kazi, turi kumwe mu mwuga. Rero byari byiza ko bwa mbere mubanza mukamenya ko nari gutangaza ntari uhambaye cyane, oya gusa
turi bamwe turabakorege mu majambo makeya. Ego ico ni kigira gatatu. Hama ikigira kane naco ni urugendo ntanguye. Nuvuga ko urugendo ntanguye kuko ikinyamakuru ntabwo ni kuvuga TV en ligne, ntabwo yaba arikora. Ni kuvuga urugendo ntanguye nshaka kwifatikanya namwe mu rugendo muri nshaka kwifatikanya namwe aho mugejeje, nshaka twungurana ubumenyi, nshaka dukore ibikora inka nk'ibyo mwahora mukora. Ndabakurikirana benshi muri mwebwe, nta bose ndabakurikirana, murabubahwa aho mugeza mukora n'ibikorwa mukora. Rero kuri ngiye gukora kandi ngiye gukora nisunze mwebwe mwantangura imbere. Ngiye gukora nisunze mwebwe, akarokeza mwanyeretse bica bituma nanje uyu mugwi munini dusanzwe duhura ngira ninjiremo muri make. Nivuga motivation mwampaye yatumye ndabiyunga, nanje niko ngiye gukora. Dushire hamwe ivyiyumviro kugira turabe nyamukuru igengero nziza mwagenderako, nanje nshobora kwifatanya namwe n'urugendo. Sinzi ko bitahuritse. Ni kuvuga ibintu usanga nkora rero ntabwo bitandukanye n'ibyo mukora, oya ibijya nyene. Kandi novuga yuko nkeneye support yanyu cyane cyane, nkeneye support yanyu, muri imfura narantanguriye mu mbonera izuba. N'uyu munsi yo mutahaba kwicana nyine nk'iki kibanza murabibona ko biteye igomwe. Ariko gusa mwene muraza kunshigikira kugira ibyo canke hirya y'ejo ibyo objectif mufise nanjye niyunge namwe twishikeho mu gisata mwitambete. Ni kuvuga dushire hamwe kugira dushobore gutera intambwe. Bandanya rero ndabashimira nongera ndanabashimira bose. Ariko harakantu nibagiye nibagiye kubasaba ikigongwe n'imbabazi kubera ko umwanya nayo nabagiye gutanguye ntabwo byakunze ngo dutangure cyane. Ibi nabyo biri mu binyereka ubwitange mwagize, ukemera mukandinda niba yari saa 9 tugatangura saa 10, iyo saha yose mukandinda. Rero muri make mvuze muri make ntarandinge, uyo niwe jewe, uyo niwe Buja Town TV. Sindi gitangaza, sindi cyo gukora ibintu bitandukanye, ariko nje kugira kakaroro keza, yangendo nziza mwakora, rwa rugendo mwari mugezeho, rwa rugendo murimo fatikanye. Twese turi kuramwereka ubushinga ku rugendo nziza kandi rero murakoze cyane, ndabakengurukiye rwose. Mure mutwihanganire, urabona ko na sound itagenze neza kubera umuyagankuba, ariko muri make nshimye gusoza n'abakengurukiye kandi n'abashimye. Ndabaramukije kandi amazina ya papa na mama nitwa Bukuru Kube Drama. Kumburi mwashobora kwibaza iryo drama ryaje gute. Drama ryaje tungo y'akazi. Amagaze ngaha umwe mu bakozi bato muri media yacu cyangwa media yanyu
media mugiye kuza murakurikira mu rubuga ngurukanabumenyi rwa YouTube ikaba yitwa Buja Town TV. Kumbure umubosi wanje cyangwa umudirektere wanje yabivuze byose. Twabonye yuko tubikoranye twenyene iyi lancement natwe tokwishoboza. Twashimiye ko twifatana hamwe bw'abumwe bw'amamedia inshuti n'abagenzi tukumvikana yuko tuzoteza imbere imedia y'iwacu hamwe cyane cyane n'urukundo. Ndangije mvuga yuko iyi media ntabwo ari media tuvuga yuko ikaze cyangwa ikomeye oya. Iyo tugitangura twashatse yuko gusa na presentation kumenyana ibintu nk'ibi. Ndashimiye buri muntu wese yitangiye gushagaha bavuga yuko yakoresheje umwanya wiwe. Abanshimiye kandi amamedia yose yafashe akanya ko kwitaba kose byabose burya n'urukundo. Mumwe kandi ngashimira papa wanje hamwe n'abaturongoye ngaha vuga ati Imana ibezagire ama umwe sahari tugira amahoro. Ndanezerewe cyane kuba nongeye kubona uwo munsi mukuru abagenzi bacu baje uno munsi batangura ibikorwa uno munsi bagezeko. Binteye umunezero cyane kuko ni igikorwa cya mbere gikoretse ngaha haya ufashe ku bandi bose bari bamaze kuza ngaha haya abagiye gukorera. Hamwe n'ibyo rero nk'abaserukira aha bagiye gukorera turishimye cyane tunabaha ikaze kugira ngo bisange baje mu bana beza. Ari nayo mpamvu nk'abaserukira aha bagiye gukorera turabahaye ikaze bisange baje mu muryango wagutse. Ari nayo mpamvu mbonye ingene batanga umunsi mukuru biduteye umunezero cyane, bidutera kwiyumvira byinshi. Bwa mbere nkibona baza naravuze abantu kabisa mbonye umuriro bazanye cyangwa bidasanzwe, ariko bigeze no munsi ho yagatangaza. Ari nayo mpamvu ubona abamenyesha makuru benshi mbona baje. Hari abo twaba tubona ku mbuga ngurukanabumenyi ariko no munsi waba ko bose bishikiye. Ari nayo mpamvu twabaha ikaze bisange. Ni jewe sanzwe ndaserukira ngaha, ubuzogira ikibazo wese azombwira ati mbona ibintu bitameze neza, ariko ndizera yuko kumwe n'Imana byose bizoshoboka. Niyo mpamvu rero ndamije ndashimira cyane, murakoze kose. Amarasi tuze wo mwanya nyene umwana wa ibibazo ukavuga izina ryawe ukivuga n'izina rya media. Sawa, tunaongea lakini tumefanya kwa utaratibu. Unasema jina lako na jina ya media. Tunarudi tena. Swali mtauliza ni kuhusiana na TV. Mwambie that. Acha tuanze na Nare 6 na. Karibu sana boss. Majina yitwa ndabaramukije mahoro y'Imana. Ku mazina yitwa Kezimana Norasi Kentare wa gatandatu Solution Man of God, New Creation, Son of God. Nkaba nkorera muri televiziyo ya mbere ivuga amakuru kuri kandi yo kwizerwa Qualite Media TV. Ikibazo cyanjye cya mbere kwanza ikibazo ni kwanza nanje kubashimira kubona mutashoboye gutangura mwinyegeje mwabigize ku mugaragaro mu yandi majambo nk'umwigeme asohotse bakamukwa abantu bose bakagenda muri mariage. Babikoze ku mugaragaro twese twabonye ko Havutse. Ikibazo cyanjye cya mbere Buja Town TV mu byandike nibaze ko ari ibibazo bikenewe. Buja Town TV ni televiziyo ikenera izindi televiziyo nyinshi, na cyane cyane ko ahinyuma ni kuri iyo page murabona ko hariho televiziyo zirenga 30 cyangwa 40. Izo rero ni zikeyi zo muri Nord Marché Guhamagara, hariho n'izindi zo muri Site, n'izigitega n'iz'Uburundi bwose. Benshi ugiye kuri YouTube usanga atakintu gishasha cyangwa kirenze gihari. Namwe mwavuze muti natwe ntiturenze kujya turi munsi yayo. N'izindi bigahindagurika
ni ikihe kindi kintu muzanye muri iyi generasiyo cyangwa muri uno mwaka nk'akabige ko pijama ndamuzi kandi ndazi ko akora ibintu byiza, ariko kandi turakeneye inkabuzo. Ni ikihe kintu kizo gukabura gushika kuri indi level icyo twokwita akabijya gatandukanye n'ibyo mwahora mukora? Ikindi kubera iki abo babyeyi bicaye ngaho imbere nibo batanze agafinansi kugira ngo tuze kubaha ibiganiro kumbure cyangwa nabona turamenyesha amakuru kubera n'ibigeze bavuga? Ni ikihe kintu bajeje muri ino televiziyo muri Buja Town TV? Hama Buja Town TV biro yayo ni izina irihe, ibarizwa hehe, bishitse mu karongero twobakura hehe? Murakoze. Asante sana. Nafikiri maswali tumesikia wahusika, tuende kwa majibu. Karibu. Murakoze ndashimye kuri ibyo bibazo byose uko ari bitatu. Nimba nihenze ni bitatu. Ikibazo cya mbere kiravuga ati mu ntangamara ariko twavuze yuko tujye kwifatanya n'abandi, tutaje ababaruta tutarenze cyane turi munsi yabo, ariko gusangira mwanawe na suko nashatse kuvuga. Muri make bifatanya ntsingwa ni iki muje muzanye kirenze izindi media zisanzwe zikora? Icyo ni ikibazo cya mbere. Okay, ubwa mbere twe turavutse kandi murabizi ntawe uvuka ari ngo bizuringo. Nimba wowe uri ku ntambwe umaze kuntanga intambwe imwe, sinoza ndaguhambya kuri rwa rwego ugezeho, ariko gusa ikintu tuzanye coba gitandukanye cyane, reka ndagisurinye, ntabwo bitandukanye n'ayandi mamedia. Tuje gukora nkamwe, ariko tuje tuzanye novuga ati Qualite, ni ukuvuga ntabwo turi hejuru cyane y'abandi cyangwa ntabwo tubize, ariko dufite Qualite, dufite Quality, tuje kandi gukora Qualite y'amakuru, Qualite y'igare, ya image, cyangwa Qualite ya visualisation. Tuko turatahura bivuga ko nyine uturenze vuga kigenje ndabarenze amabiro ugati hari umuntu aje mu peti mushasha ariko akati kubyumva. Yego, murakoze cyane, murakoze. Ni kuvuga icyo kibazo reka ndakishyure amajambo makeya cyane, sibyo? Ngiye gukorana nawe kandi murabizi ingene mukora, nanjye nzokora kurya nyene, ariko nzoshiramo akabiri, nzoshiramo akabiri. Ngereje kumwunganira nk'uko yavuze, niba tuvuye neza ati amajambo make ibikorwa byinshi muzomenya mu bikorwa. Niko kakabiri mvuze, tuzokora hama mubona ibikorwa mfise, nzoshiramo kabiri, nzoryohora. Icyo ni ikibazo cya mbere. Icya kabiri reka ndakishure. Mumbaje ati ngo hari ababyeyi bicaye ngaha, wakibaje gute? Abaje ngo bashyiramo inkwi nibo begereye. Okay, reka ndakwishure fast. Ni kuvuga ababyeyi bari iruhande yanjye ni ababyeyi banje bamba hafi, bamanura. Novuga ati no kugira nshobore kuvuga reka nshobore kuba nohagana imbere yanyu, ndabikesha abo mu mpanuro bawe. Only impanuro gusa bampanura, bamba hafi, bankomeza. Yani hakuna udhamini, sio sponsorization kwa ufupi. Ni watu ambao wanapatia tu ushauri ili afike kwenye lengo. Ariko mwibuke neza yuko iyo umuvyeyi aguhanuye neza, iyo umuvyeyi aguhanuye neza, ni kuvuga iyo umuvyeyi umuntu akwigishije promisi nujya yiguhereza ngo ifungure biratandukanye. Hama ikindi naco cyanyuma mwavuze ko biro yacu birihe biro yacu ni apartment nyene,
umwanya mutaturega ndibaza turaza gufata umwanya tuyibisite. Asante. Labda Andi Kupinya tuisitaje? akupe chama Andi kwa kuchukua micro. Tugira amahoro. Hama mugenzi wacu Norasi yabagira ati kube drama turamuzi nk'umenyesha makuru aho akora ibintu byiza. Ati nakaye kabijya agarukanye muri entertainment irevre. Nari maze ikintu cy'imyaka 2 ntariko ndakora. Peut-être washaka kwibaza ati kabuki drama garutse. Ntabwo ngarukanye itara, ntabwo ngarukanye kwa kundi ariko kimwe gusa ari imvugo naho nkoresha mu gihe nari mu babyeyi banje ba JCTV nakunda kuvuga ati l'artiste est son œuvre. Reka œuvre ziwanje zivugira. Kumbe ndashobora kuvuga ati ndi muto ubone ibyo muzi kuvuga ati no kumbe bwabo ndi wisuzuguye. Ariko sinishira hejuru kimwe gusa tudokora kandi nizere neza yuko tudokorana neza. Asante. Unaridhika na swali lako? Andi twende karibu. Yes, ndabarabiki cyane. Kuri Qualite TV imaze kubikwiye. Mbanje kubashimira cyane. Turazi kenshi ko abantu bakora umwuga turifuza kubona iterambere cyane. Iyo nubwo twokwiza amezi 100 mu gihugu cy'u Burundi bizogira icyo bifashije. Kuri iryo teka uri ngaha yumva ko bikenewe cyane iryo teka ridutera tubakomera amashimwe cyane abantu. Hanyuma bitugere tutabivuze niba mwadusabye ikigongo twababariye kuri kote yanje ariko kugira ngo ejo nituzobatinye cyane muzokwigore mudutumye ko icyubahiro cyacu aho kiri gishireho amasaha muzoduha muyubahirize. Hanyuma kandi ku mugenzi wacu ariwe MC turi mu Burundi dushimira ikirundi cyane kandi imbere mwese muvuga ikirundi muba myihenze gato hari abantu benshi bashaka kuvuga ikirundi kuko ngaha baje gifise chance yo kuvuga igiswahili itwizera ko ari inspiration kandi n'amajambo y'imwe nakiriwe cyane akana ko ugakusoza byiza kurusha ikibazo nacyo cyambaza mbega muraje ariko uko muje gukora amacero menshi tumaze kubona cyangwa ama TV aza views 230 agaca biheba nimuze kurubisha abakozi muzokoresha mubitege ko ibitangaza murabizeye by'ukuri abo mugiye gukora nabo mwese bose cyane niba kubita 30 40 mu mezi 3 tuzoheza tubahure mu bikorwa byanyu ukunyere conference baye niko tuzoposta ati abantu barahombye nimuzo tubone nabi mukaba muzi ko muje mufise umugambi wo gukora n'iyi strategy muje gukoresha kugira ngo tuzogume tubabona muzogume mu rugamba rutoroshe kuko views 50 kuzironka bamwe birazi yuko hariho n'abazigura ariko kandi nizo dushira imbere kuri benshi ariko mufise strategy yanyu tutaramenya two kwifuza kuyimenya niba bishoboka. Ikibazo cya kabiri cyo cyane navuze yuko mukorera ngaha nyene nakunze akajambo ati hariho Qualite kuba bitahura Qualite hariho Qualite ya video, Qualite y'ibiganiro, Qualite y'abantu bakaze mbega n'ibyabagora kuboneka n'iki kimuzoca mukora kugira ngo ntituzotakaze ibyo mwatwemereye. Murakoze cyane. Asante sana. Karibu karibu. Andi ACTV wabagira ati mbega mugarukanye iyi ku mucya make ya question wawe wavuze ati siga abandi usanga bakubise views 24 bacabirukana abakozi peut-être bakugara novuga yuko sinovuga menshi kuri ibyo ariko inyinshi ikibazo cy'iwawe iracari hajyanye muri slogan y'wanjye cyangwa slogan ya maison l'artiste est son œuvre. Hama ivyo tugarukanye nibaze ko kube drama benshi muramuzi ni mu créateur na muri imyaka 2 sinari nicaye nari nagiye kwiga niye strategy zo garukana muri entertainment nubuye buryohe nshobora kandi kugarukana muri entertainment. I know yuko benshi barazi ko kube drama nta kirundazi ariko no munsi conference de press conference ndiko ndayitwa mu Kirundi
bisigura yuko iyo ni changement ya mbere ndiko ngenda kugaragaramo neza kuri langue. Nizere ko mu bisanzwe ariyo kintu bita contrat mu gihe twamakaye ngaha ni presentation. Nimutebe ubundi munsi tukazokumbatera aba andi sibera kandi twitabe turafise urundi rubanza kanaka nimuze mutangara nuko n'iryashika ariko imani iturinde n'ivyo bintu ariko n'iryashika tuzoba amagazi tubabwire yuko ya contrat rifitanye na Buja Town TV yahagaze kumbure ndabe yuko muri ya TV ishobora kuronka nk'akaraka ariko contrat muri Buja Town ntabwo ari contrat yoroshe ni contrat nyine ikomeye suno munsi cyangwa ejo ngo bishobora gusambuka no. Merci. Hari ikibazo kitishuye yavuze ko byerekeye ubushinzwe gutanga amajambo mu makoresho ya Kiswahili kandi bamwe bashobora ko batashobora kuvuga Kiswahili. Ndashobora kwishyura ikibazo gatoya nko kutandaba. Urumva twihoje twaraba Swahili muri uyu mwaka yinjiye mu isi yose. Novuga muri Afrika yabaye langue muri Afrika yose Swahili. Ni kuvuga yuko dukoresha Igiswahili ntabwo ari bibi ariko yogerageza nkuko nanjye nagerageje kuvuga Ikirundi kugira abantu benshi batahure ibyo bari baravuga. Ariko Igiswahili si kibi kubera Igiswahili niyo ndimi yo muri Afrika yacu. Murakoze. Asante sana. Nirudi TV. Mwanya. Ubwo murakoze nitwaye tumaze kuva muri Ihinduka. Ndaza ko benshi bagiye baraza bagenzanje cyane batabara kubashimira. Aze mu muryango munini yawo wagutse ariko mwagiye muravuga byinshi ariko ntatawe cyane gose. Objective. Itanguye ikintu nashaka kuvuga ati ndafise objective cyangwa gukora kuri iki. Mwavuze ko mugiye gukora nk'abandi. Muga ntabwo nakora cyo kimwe n'ubundi. Atwese turamameze atandukanye ngatweze bitugora. Murabizi ikivugo novuga ati objective mushaka mwavuga ati aha ibintu bitagenda neza reka twe tukora aha tuzoshika aha muri icyo gihe niyo hashika abavuze ibintu by'amazu y'imisembe mu kubaka etaje kuvuga ibintu by'amashini byose rero izana tiri bigoye cyane gose mu kubaka etaje yubatse n'icyo kwimara ubonye uratanga ugakora kandi umusaza uri kurakora ni ukuvuga ati niba mutangura uno munsi murafise ahantu muvuga ati turafise objective twe turatanga uno munsi dushaka gushika ngaha nibi TV yacu ni iyihe kategori igiye kwibaza ese igiye kwibaza mu ba artist cyangwa igiye gukora au niveau du développement y'igihugu cyangwa igiye hari amasekiteri menshi atandukanye kuko uvuze TV ni ikintu kinini cyane gose bwamara ushaka kugira objective ahanini rero nshaka kumenya iyi TV yanyu Buja Town TV igiye gukora. Murakoze kandi ikibazo cyane cyane. Asante. Merci beaucoup Ihinduka TV. Reka icyo kibazo ndakwishyura mu magambo makeya cyane. Ngerageje kugusigurira no kuguhigisha itomoye ni kuvuga ngahanye objective dufise muri Buja Town tuje tubereka yuko sinumva no reka ndakibwe amajambo ko nabo dukunda ibyacu iyo jambo sinzi ko mwaba muyumva kenshi mu madomene yose basemerera cyane mu by'umuziki mu by'ibiki abajournaliste bashobora kuvuga ati why tudakunda iby'iwacu kubera iki tudakunda iby'iwacu muri side y'umuziki ba DJs baravuga ati kubera iki hatavuzwe indirimbo z'ingunda muri side ya comedy kubera iki hadakurikirana cyane comedy z'ingunda ni kuvuga tuje gukunda ibyacu first bwa mbere hama ivyo by'iwacu nyene tubihereza agaciro kandi tukundishe n'abandi by'iwacu ni kuvuga aroshoraga muraza kubibona ndani mugati let's shine in our beautiful country Buja Town.
kuvuga muri ya mpano nyene ufise muri comedy muri music muri inde gerageza ushining ube umuco muri cya gihugu cyawe cyiza kugira turabe yuko tutova muri rya jambo bavuga ngo ni ubugenegene, alright? Tugere kuri inama uvuga dutuje gufata za nguvu dufise natwe tugerageze dushiramo neza uwanyu mufise kugira turabe basi uko itatanya cyose kurundi rwe tuke mu matwidoga mu ntabasha muri buri kandi muri domaine zose hari ibintu bavuze ati ngo ni muri comedy muri ni kuvuga ni mu mpande zose za ni mu mpande zose mu muziki film comedy ni kuvuga umunyatugeragere kwese umunyempano wese Buja Town TV byangiruguriye kandi dutegereza kuraba ukuntu ibikorwa byose biva ku rwego bigashika ku rundi rwego mu mahoro meza cyane sinzi ko nakwishyura no kubishaka murakoze murakoze cyane nitwa Emmanuel Niyonkuru kubera JCTV ise ikibazo kimwe cyakiri gihanzira mafise hari ibinyamakuru byinshi cyo kumwe n'amaradiyo n'amateleviziyo akorera muri entertainment ariko ugasanga ahanini akorana na bajya baririmbyi cyane abantu uvuga bari serebe bamaze gutera imbere akibagira abantu bakiriko baraduga abo benshi bita upcoming zero bifizo abaye nabo baba underground. Mwebwe nka Buja Town TV nimutanga akahe kamo kurabura ko ibibazo ariko bibagiwe mu bibagiwe aho bisumba abantu bamaze gutera imbere. Asante. Subiramo neza gati kibazo majambo nabo. Ikibazo cyanje cyagasenga amateleviziyo menshi cyangwa amaradiyo akora yisunga abantu bamaze gutera imbere cyane. Ndavuga abaririmbyi bazwi bafite amazina ariko bamwe abandi baririmbyi bariko baraduga mugabo ntibaronke support. Mwebwe nka Buja Town TV muzanye akahe kabige kuri abo baririmbyi cyangwa batera akamo kawe? Murakoze cyane JCTV. Ni ikibazo cyiza cyane kandi muza kwishyura ashize amanga rwose. Ni kuvuga baba bato bakuri kuravuga abo bakiri hasi baba bajya bakuze baba nabajya tutaramenya kuko kugira yitwe kujya bavuze ngo bakani cyangwa underground hari urwego aba yarenze hari abandi tutaramenya nuvuga aba yarenze kwa rundi rwego tutaramumenya mu mpano akajya muri cyagi impano cyangwa kwigaragaza nuvuga baba n'abandi impano zabo zitarabone mu mpande zose imiryango ya Buja Town TV rukundo nta ntituzokumira Yes, ndabaramukije FC Gurizo kuva muri Ihinduka mpagaze Jeffs ibibazo bibiri nza kubaza mwebwe yavuze kube yuko hari kontra yasinye kandi kontra itazi ndende niniya cyane ariko turashaka kumenya mbere iyo kontra abakozi banyu basinye ingana gute ikiringo kingana gute ivuga iki hari ikindi kibazo kigira kabiri nagomba mbaze mbega umuntu ufise impusha ku rwego rwa leta navuga muri siyansi kubemerera ko mushobora gukorera ku mugaragaro ibyo ni ibibazo byanjye murakoze. Asante, subiri kidogo, tunachukua maswali matatu ya mwisho. Tunachukua ya kijana wa njano, tunachukua na ya Isaac alipobadilisha mkono, alafu tunachukua na ya mzee hapa, alafu tuna close maswali. Sawa, karibu kijana. Nitwa Tiri Promotor aka Msasili Mwa mtema kumusha wadu na TV. Sasa na hisi kiwaza kimwe shakuwaza Buja Town TV likimesha makuru gishasha tumenyere yuko mu gisagara cya Bujumbura aho TV organi nyinshi zikunda sponsoriza abaririmbyi benshi amwe novuga Roma zake za net n'izindi nyinshi zikunze gufasha abaririmbyi benshi. Eske Buja Town TV yoyo izofasha abaririmbyi bakiza
canke izosponsorisa abaririmbyi bagiye batandukanye. Murakoze. Asante, patie Izaki. Mpe Izaki umake. Izaki, uliza swali turudi moja kwa moja. Uliza. Hili sio swali, ni maoni. Okay. Watoto wanasema ni maswali halisi. Asante. Uli maswali? Karibu. Okay. Je yaguze Simo kuva muri Buja Town TV. Icambere ndabashimire cyane. Ikibazo nashaka kubabaza baba bagiye cyane tiri mutubwire ibyo muzisunga, ndavuga nka ligne editorial. Nibyo nimba vuga ati ni comedy, tuzokwigisha abakomedie, nako tuzokwigisha abakina comedy cyane, tuzokora umuziki cyane, tuzokora ku bidukikije cyane, tuzokora entertainment cyane, ibyerekeye ubutunzi bw'igihugu. Mwenga ntimwakishyure neza inyishu mwatanze, sinanyuzwe neza. Ikindi nacyo TV nyinshi TV murabona ni nyinshi, ariko kugira tubone TV zikora nko ku rwego tubona rwa Tanzania cyangwa u Rwanda biragoye. Mwebwe nka Buja Town TV niki kintu mubona muzanye ku buryo TV yanyu tuyibona ku rwego rw'ibindi bihugu, kubera zindi zirahari zo ku bindi rwego ariko biragoye ko dushika aho ibindi bihugu bigeze. Ikindi kibazo cya nyuma nshaka kubabaza, TV y'isi hose n'iyi mu ntango nk'uko babivuze bifise ingufu, mufise ububasha ubuhe mu bikorwa byoza birakorwa, ko kenshi ushaka gusanga ubujejwe TV ariwe yinjira muri porogaramu ugasanga babakozi bariko bakora ibyo batagomba gukora kubera umuntu arimwo adafise mindset nk'izo abariko bakora bafise. Asante. Tujibu maswali kwanza yale kijana alafu na kwake, alafu tupate swali mbili za mwisho tumalize, kwa sababu maswali ni mengi sana. Karibu mzee. Yule kijana kumbe. Swali yule kijana. Simuko mnaandika lakini. Uko mnaandika. Avuze ati Buja Today TV igiye gusponsoriza abariye. Buja Today TV wabajije ibibazo bibiri bikurikira bifatanye. Buja Town TV novuga yuko Buja Town TV nije gukora nka magazine. Oya, Buja Town TV ije kugaragaza impano abantu bafise impano kugira tubazamure tubashikare aho bashaka gushika. Namahera dufise kuri umusani sivyo, nije nko gusponsoriza umusani. Oya, ahubwo tuje kugira ujya musani aronka ahantu adakugaragaza impano yiwe kugira abantu babibone bagire icyo bamufashamo. Merci. Asante. Swali la wewe. Mr. Simon kuva muri Buja Today TV yabaje ati ni ikihe kintu Buja Town TV igiye gukora cyane, ikihe kintu tugiye kugira Buja Town TV yinjire mu rwego mpuzamakungu rw'amateleviziyo. Novuga yuko nta uvuka rimwe ngo yuzure, buke buke ngo rugendo. Dutangura uno munsi tuhamagara, twigeze tuzuhamagara tubabwira ibindi, kumure mu bandanye mudusengera. Niyo mpamvu muri production tuvuze ati twabonye yuko nta kintu two kwishoboza tutari kumwe na mwebwe. Ni mu mudukuriye mwaje kutubwira ati ebana burya rero Buja Town TV ari ahantu twumvise yuko dukoranye hamwe turashaka kwishikana ahantu tugafashanya kuri icyo kibazo. Simo wanahuye neza. Asante. Tunabaki na swali moja. Swali la huyo mzee na maoni ya Isaac afunga maswali mengi. Karibu mzee. Murakoze cyane kuri jambo. Je nitwa Mpawanayo Prince, nkaba ndi directeur et responsable wa journal Amahoro Iwacu. Hanyuma kuno mwanya banza ndabakengurukira ndetse ndabatera intege kuko kidasanzwe bavuga umwakoze nk'uko benshi bari baravuga ati twabikuye ku mugaragaro, turazi ko benshi bari hano basa televiziyo benshi online tuyazi gusa gutyo cyangwa ku marezo sociaux ariko aka conference de presse yibagize. Rero kidasanzwe bigaragara yuko hari ibintu bidasanzwe tugiye gutangura gukora. Hanyuma ndafise utubazo tubiri cyangwa dutatu
dushobora icyo dufashije cyane iminsi yose kandi umugambi mushasha ubwa mbere baza kwanza guhindura kuri gatoya ati tuvuga ko turi bashasha dutangura umunsi ubwice iciro cyatangiye imyaka ingahe ntazi cyari kandi umunsi wari umwanya wo kugaragaza gushyira mu bikorwa ntibitangura umunsi byatangiye kera sibyo n'icyo uno munsi kwari gushyira ku mugaragaro ibikorwa hanyuma ikibazo cya mbere Buja Town TV ni ishusho iyahe mushaka kwihereza mu Burundi muri East Africa cyangwa muri kano karere k'ibiyaga bigari na cyane mukurikije objective cyangwa amahangiro mufise ishusho mushaka kwihereza uno munsi kuva uno munsi gushika imyaka 3 cyangwa imyaka 5 hanyuma ikindi kibazo mfise hano turazi yuko naho turi hano hari abantu benshi batazi yuko Union Européenne isanzwe ifise budget yama itanga ku mwaka cyane ku myaka 2 bajaje bahereza amamedia arimo na TV online na cyane bagerageza kuraba ku bikorwa kanaka muri ko murakora ni iki Buja Town igiye gukora na cyane bwira ishobora kuzoronka amahirwe yo kuzohabwa agashobora kuzohabwa sponsor cyangwa budget muri budget itanga yo Européenne bashobora nabo kuzoja muri bamwe bashobora kuhabwa ako gakemanyi kandi kazobafasha kubandanya neza ikindi kibazo turazi yuko mu kiringo muri ko murakora muri ko muratanga uburyo sivyo muri ko muratanga uburyo turakena ubundi buryo bwinjira n'amaservice ayahe mufise mugiye gukorera ko azobinjiriza amahera atari uko le manager azokumurika dokumaya ariko mwebwe n'amaservice yagiye gukorera ko kugira muzibandanye muri ko murafasha abazanwa b'ibikorwa ikibazo cya nyuma ndibaza kugira muyumvire izina Buja Town waricaye hasi murazirikana kubera iki Buja Town hariyo Buja Today waje Isaac aravuga ati kore kinese Isaac sinzi riragutse neza cyane tubuze ndundi magazine ubu abose barafise igituma bahise ndundi kubera iki mwayise Buja Town TV murakoze cyane asante sana Mike Isaac ngoja watujibu swali wale sema sio swali ni maoni karibu Buja Town au karibu nitakupa tayari jibu murakoze kutubaza twose ndagerageza naho kumbure ariko muza kwibagira mubaza kumbwira kubaza nawe nasiye hari ikibazo cy'umuntu yatubajije kijyanye na kontra misi yose kontra yama ari banga ry'ikampani ntabwo ari byiza kontrije kugaragara ikindi shimusha zirahari uvuga ati urwego rwa Tanzania rwaye yabize ngo ntabwo ari ibikozi ariko dufashanyije twokora kugira tugere ku rwego rukomeye nk'ubwo yandi mu mijyi mu bindi bihugu bikomeye bariya bose mbere bafite hajya babanje bashyira hamwe bubaka ikintu kibi ntabwo bashika kurijya quality bafise en fait first babanje gukunda ibyabo en fait babanje kubikunda hama barabikundishanya urakunda ibyo wawe first hama abandi bakaza bagushimira ukuvuga ko utakunze ibyo nta n'uwo gukunda hano nabikundi ni ukuvuga sinzi uko wanyuze gushika no hanyuma sinzi nyakubahwa yavuze ngo mu myaka ngo ishusho dushaka kuyihereza just like dushaka urabona agenda mativi tubona nk'ibyitegererezo urabona bijya biri binyemesha amakuru tubona nk'ukumengo wow ni byiza cyane ni ukuvuga biri ku rundi rwego wanashima natuga ni kuvuga dushaka gukora natwe turabe yuko twumva ku busa tugashaka biri nuga tugiha ishusho nziza ko ndazi nta muntu ashaka kwama ari hahandi nyine eko cyane mu cyo babajije tubaza amaserivisi tuzakorera ni kuvuga serivisi tuzakoreraho sinumye ndabivuge gute ni kuvuga ni serivisi zose zijyanye
ngaho tugende ngeno ni kuvuga dufate videography, photography, music, audio visuel, ni kuvuga abastar, abakomedien, nenda bivuze muri introduction dusupportingane hama dukorane. N'abakiri mu gato baraza ati murazi yuko mwama muri kumurashira mu buryo muri ibikorwa byo gutangura, ariko hariho amaservice muba mufise namwe abinjiza amahera ayo nayo na cyane cyane ko twaronsa akaryo kuba tuko turi muri conference de presse hari abashobora gukurikirana bakeneye kumenya amaservice ayo mugiye gukorerako nimba ari amadoti nimba ari amaformation videography n'ibindi amaservice akoze n'imiza amahera kugira abo batwumva bumve yuko muri Buja Town bafite amaservice bariko tunarondera cyane. Wow, murakoze kunahuza picha on. Nakubizo services zose waruvuze muri Buja Town TV. Hariho uruhande rwa production, Buja Town production. Kuvuga ruzokora ibyo apa ya television turasena production ku ruhande. Nakubizo services zose zishoboka zibaho tuzozikora. Kandi n'abazoshaka ko dukorana muri nege kari mu Buja Town. Aha hariho avuze ngo nikanyumisho ukubera iki okay iyo européen muko muvuga macho mutubaza ati iki turiko turategura kugira natwe tuzoronke ako kagani ko kanywe européen ikibazo cyiza cyane kandi murakoze ni kuvuga icyo dushaka gukora nicyo dushaka gushikaho dushaka gushika ku buryo natwe twitwa beza kuko twitwa beza batugomye bumve yuko natwe tworonka ako kagano nk'abandi kuko turatanguye tuzogenda tuduga gushika tuba beza gushika dukora neza cyane kuko twese turakora ariko ntabwo dukora neza cyane igikorwa cyose uragikora ariko hari usanga utakoze neza cyane nuko dushaka kuba beza natwe tugere kuvuga none okay wowe wacunda hirazo uvuga ati kubera iki mwicaye hasi muri iyo ndicyo cyo kuvuga ati kubera iki muyita Buja Town TV nabikore ku first nakubwiye naho utabizi uko Bujumbura ari kapitali ari umugwa mukuru w'igihugu cyacu ni kuvuga naho nzoba ndi hose ninaje Tanzania cyangwa Uganda biravuga ko nkorera mu kinyamakuru bita Buja Town deja n'umuganda azocamenya numero point kuvuga address direct niyo ndasigura cyane ariko gusa ako karimo byatumye kumbure dufata icyumviro gusa icyumviro nyamukuru dukunda ibyacu bwa mbere turi bande turabarundi turi mu Burundi dukorera he Bujumbura nkuko dushobora kugenda no mu bindi mihingo y'igihugu cyangwa mu bindi bihugu tukabandanya turi presenting our country nkuko twaganya nukuvuga tukabandanya tubimboneza mu z'igihugu cyacu tuserukira igihugu like kuko ndazi muri twebwe nta n'umushaka gukora ibikorwa bigarukira ngaha Imana imushoboje no muri vizo rupanga dushaka gushaka kuri cyane murakoze sinzikora bishaka mushaka Isaac maono yako yanahitajika tunamalizia kwa Isaac. Murakoze cyane jewe ni ntererano gusangira nange cyangwa se impanuro kuko twarashima rimwe na rimwe jewe amakonferanse nta mwanya nza kuyaronkera ariko maze kumva ko ari conference de presse y'ikinyamakuru kivutse nabaye interesse cyane kuko ndi mu babiharaniye cyane ibintu ndi mu bantu kera twitwa abamesha amakuru kuri WhatsApp turi mu bantu batanguze amasezerano turi mu mahaso ateye ubwoba wanashima rimwe na rimwe uteguye conference de presse nk'uko muje kubwira abantu iby'amasezerano barakubona umenga wabuze ibyo ukora ariko Imana ishimwe cyane ko hariho n'abanyamitahe hariho n'abafite amafaranga bonyine ubwabo bamaze kubona yuko TV icambere ziratanga ubuzi kugwaruka kandi
zirashikana message kure ariko kandi zituma tugabanya wa murindi w'ubukene mu Burundi. Hari rero kurandira concert wanje ngadasange mu migwi itatu nihuse cyane. Umugwi wa mbere ni ku babosi ba Buja Town TV, umugwi wa kabiri ni ku bakozi ba Buja Town TV, umugwi wa gatatu ni ku bamenyesha makuru n'amakamera yose ari ngaha cyane cyane na TV online. Icambere ku babosi ba Buja Town TV mwishire mu mutwe neza yuko television yo kuri YouTube ni television international. Sinemeranye na boss hadi yavuze ngo mu Burundi turashika ku rwego n'Abatanzania sivyo, ahubwo tuko turana baba no mu Rwanda ndirukana ariko n'umesha makuru yitwa Yago arambwira ati turadumwete amesha makuru wa TV online bise i Burundi urapiye kuba cyane icyo mubuze gusa ko muri mu buzizi za YouTube kugira ngo amajuzi menshi naho ibindi muragerageza. So ababosi ba Buja Town TV mutahure neza yuko ino business mutanguje iragoye cyane iri compliqué. YouTube ntibibaze ngo ukunyere mucari gaho na micro duce bigenda ubunyere turamenyekanye batumenye bibiri oya kabisa cepatanya n'ijambo mutamahanje yavuze undi munyakuba wacu hali yavuze kujanye na Union Européenne nizo bamenya Union Européenne nizo nana kinzo muzogena kwigira ikintu nakimwe bumve mutaraba kwanza créer na sense. So ikintu niyo conseil yanje ya mbere nanze mu burongozi bwa Buja Town TV mugerageze uko bishoboye nivyo biragoye birakuri ariko kino kinyamakuru mucandikisha mu kinyamakuru kizwi n'amategeko kuko birafite byinshi bizobafasha mu budandaji, birafite byinshi bizobafasha mu kurondera ibintu byinshi cyane no gushika ku ndoto nyinshi mushaka gushika. Ariko kandi kujyanye n'amaviews ababosi benshi barakunda kuba desi ku amaviews arastressa cyane. Araba TV online muri 2022 yatanguje n'aba diaspora benshi yapfuye, abandi barabitanguje barabiheba, abandi batumye komo ku bakozi ngo baradukorera nabi, abandi ariko icyo mwomenya cyo nuko TV online si projet ushira ngaho ukaca wibaza ngo mu minsi 3 zoca ndonka amaviews nka yo kuri Isaac TV cyangwa ayo kuri nyamakuru cyacu cyose. Oya mumenye yuko bitwara umwanya gato, ushire mu mutwe neza yuko Buja Town TV kugira izofatishe, kugira abene gihugu bose bayiyumvemo, kugira abajya bose babonye Buja Town TV bumve ko baryohewe, bizobatwara hagati y'imyaka 2 hamwe n'itatu, imyaka 2 n'itatu mpaka ku myaka 3 kuduga. Ariko mwiyumvira yuko muri 2023 gusa ndisha bikunda muzamuko muratihenda ko gato kandi muzosanga mukoresheje ingufu nyinshi zitarakenewe, ariko iyo mwari gukoresha kwihangana n'uburyo buke zonakunda cyane mugashika kure mu nzira mutotaho. So nizo mpanuro ku babosi ba Buja Town TV sense muyihutire cyane, ariko kandi no kwitonda mu by'imisaruro y'ibitari mwashize muri Buja Town TV. Ku bakozi ba Buja Town TV abakozi mutahure neza yuko TV online iratandukanye cyane n'amaradiyo. Twese amaradiyo turabizi, dukorera twarakoze amaradiyo turabizi. TV online umuzungu aguhera icyo wakoze, umuzungu aguhereza icyo wamuhaye. So gukora cyane bibe mu bintu bizoturanga cyane muri Buja Town TV. Apana icyubahiro nyine ababosi baduhaye kuba batwicaritse ngaho imbere y'amakamera yose uko kumve neza yuko icyubahiro natwe tuzokibatere mu kubakorera cyane ku buryo ibikorwa byose by'iterambere ry'igihugu cy'u Burundi Buja Town TV muzuba murimo. Nibyo bizobagora rimwe na rimwe kugenda ahantu kuva barabwira ati tubazi muri ahantu muri short mwinjira tubazi muragira ahantu twabahamagaye mugiye mu biki ati ntamayira tubaha, abana stress akunda kubaho cyane. So muze nihangane bakozi ba Buja Town TV, nihangane cyane kuko TV online bitangura iravuna cyane, ndabizi iravuna cyane. Hama mu gusozera agakinde cyangwa se conseil alimentanga kuri bagenzanje bari ngaha n'inyamakuru bya TV online, mutahure neza yuko uno munsi leta yatahuye akamaro mufise mu gihugu
iyo kamera irashobora kuba ufite kamera gaho umunsi ariko ejo ugasanga ufite kamera 10 cyangwa se ubiteje imbere bivuye kuri kamera imwe. So icyo uragira nsaba benshi amakuru bagenzi biwanjye cyangwa se matijana wamenya ari ngaha, twiteho cyane dushiraho amakuru iyo ku mbuga zacu. Barashimikira na Buja Town TV, twiteho cyane gushiraho amakuru iyo, kuko kujya gushiraho amakuru atariyo rimwe na rimwe birica. Urashobora kubona kumenga warosoma views, yego warose content, yego bakukurikiranye, yego ariko rimwe kabiri gatatu bashobora gukura amaboko, bashobora kutamwizigirwa by the way. So dukora igikorwa cyo tubikunda kandi tugerageze dushikirize ama content iyo wanashima ibyo dufasha cyane. Murakoze. Asante sana makofi. Ametoa ushauri mzuri sana, nafikiri mmeelewa. Sikia, kwa kumalizia, acha tumwambie mkurugenzi kama neno la mwisho ili tumalize, alafu twende tukatizame studio yetu mahali ambapo ipo, tutendelee tushike mapicha studio. Karibu kumbe drama kwa kumalizia. Karibu kumbe kwa kumalizia. Kwa kumalizia labda niseme na Kiswahili, kama nimesema Kiswahili kwa leo ndio lugha ambayo inaongoza hapa kwetu. Tatizo ni ladha, Kiswahili sio kibaya, tatizo ni ladha. Kiswahili ni kizuri. Ni kwamba kitu kimoja tutambue kwamba umoja ni nguvu na utengano ni udhaifu. Mmetuonesha upendo, mmetuonesha umoja ambayo hatakuwa tunafikiri kwamba itakuwa hivi. Nimshukuru kila mtu ambaye amejitolea muda wake na kuweza kufika hapa kuonesha kwamba sisi ni mmoja ndani ya familia yake. Nimshukuru mtu ambaye aliweza kuuliza maswali yenye maendeleo, na nimwombe radhi mtu wote ambaye labda nimemkwaza pasipo kujua, kwa maana mimi mwanadamu naweza nikaitoa kauli najua kama niko sahihi kumbe nimekosea. Na niombe tena shukran, na nimwombe Allah subhanahu wa ta'ala, Mwenyezi Mungu Imana iguhe gukora neza, iduhe umwete, iduhe nguvu, idufashe leta yacu ibandanye dushigikira. Nikimalizia sema kwamba asante kwa kila mtu ambaye amejitolea. Kile napokuwa nikichukua neno na kwamba mara kwa mara nashukuru sema ambapo nimetoka. Nishukuru sana media ambayo imefanya leo nijulikane kama drama ambayo ni JCTV. Kama leo niko hapa kuna nafasi nimetoka. Sio kama wale wengine ambao wakianza kitu wakishafika kwenye hatua fulani wako kusema au sinda hazi na chowamfa shijo yao. Kugira ngerenga JC irafite mu ruhara rukomeye. Ilevre ndumukozi nzokora, ariko icyo mubona yuko nzokora amakosa muzompanure. Hamwe muzobona yuko ndiko digenza nabi muzomamagare mumbya kara. Ndikiremwa muntu sindi marayika. Hama murakoze kudushigikira. Imana ibandanye ibahezagira mu kazi kanyu. Hama murakoze cyane. Asante sana, makofi sana. Murakoze cyane, murakoze rwose. Hariho nawe dukorera bamaye umwanya mutoya, hano dukorera, hano tugiye kuza tugakorera. Nabwiye no mu ijambo hariya imiryango kuri twese iruzuye. Nikaze, ni karibu, nikaze, ni karibu. Nizere yuko tugiye gufatana mu kandi tukakora ibirenze, kandi natwe rujya rwo rushaka gushaka. Ego nko Isaac TV yavuze, nanjye ni umukozi nkawe, just like nimwumve nafashe umwanya hajya wo guhagarira ino media
niko nanjye nakora nashike kwibi narakoze nabanye n'abavyeyi nabanye n'abamana shaka kwibi ndakora kandi n'ubu ndacakora sindashika ku rwego nshaka gushikako kandi kizaba gushika wanashima zandora profisi rero aha ni nko muhira ku yandi mamedia yose n'ejo canke hirya y'ejo bikaza. Thank you.